Shaba baba natonze ushamu naona bana tense sinzi cyo bari mu mushifu waje natonze kare ku kibazo mfise n'iki vuze kirivuze sawa safi meze gute chama ni sawa samuga wazindutse urazinduka kuzinduka gute jewe muno misi sikibazo cy'umushamu abasha kwigurana abana gutwika no misi mikuru giye kuza jewe natwese ibyo sivyo urabona imisi mikuru iregereje abana barashaka amacapati ubwo jewe naje kwigurana kugira kinabwo gukora icapati kandi amafaranga menshi we dogo uriroba none yamaze kuyigura mu mahera kuyigurana muno misi mikuru no kuryosha kugira ngo bakino gihe natwe tuzo tumeze neza rero tuje icapati senga zo kurya abantu babiri mu gihe bako baratwika muze kweje ibintu ntaho bizokugera icapati urabona abana bazoba barakoreye amahera bararunze urumva nkoze icapati abana bazozigura cyane namwe ngoro y'icapati ngaje bako no kuja kwita icupa mwana kare utudada tumeze neza so munzu nyene imeze fresh namwe kuvyiyumvira ibyo bikorwa abo mushofi yatevye nta mushefu mukanya araza aho nabona mu byo araje shaho sawa ninaona wanashika sio wanatega huko abo kwihangana tuze kabakiri gatoya naona kama saa twavuganye ameze nk'ayarenga ho gatoya kama amwari gishira hamwe kiteze imbere ego murakoze kama ndabashimiye ukuntu mwazindutse mwitanze kuba mwitabye inama Afrika gusa nashaka kubana ibintu bitatu byonyene kugira ngo cye bihetse murabona ishyirahamwe ryacu twatanguye nko mu kwezi nyene gusa n'amatariki yahakaragera gusa byicyo mbona menga ino minsi mikuru ivuyemo hazoba hageze aho tugabura rero ikintu cya mbere nshaka kuvuga n'abantu bajya bamwe bafite amadeni bamwe bigurana babe barazana inyungu n'umutahe kugira ngo tuzogabure bitagoranye ivyo nivyo naco urabona iminsi mikuru iregereje turashobora kuguranana abantu nyene mugabo abo tugurana ni babandi bazoca bayanyarukana kugira ngo ntibizotuvune ntigabura kubera ntidushaka kuzokatana aho nizere ko twumvikanye ego sinzi rero ko hogira abigurana cyane abandi kubera ko ubu ntitukiziganya menshi urabibona kubera turiko turamara iminsi jewe wewe umva akabazo barisi nyene banyakubahwa ndakuburiye kugira ngo jewe akantu nshaka gukora nyene sinzi ko ngurana amafaranga dukeya kugira ngo nzokora akagambi nico nisabira nta kindi mu bihe bitarambiranye nanje ndazi bazongera aho tugabura ayo mahera ntayarose nico mwamukoze yego sawa nawe ndabona shefu naje ndafise ikibanza hari umwuga ashaka kurangura nashaka rero ungurane amahera kugira nanje ndangura umwuga kandi ndizera yuko nzoyagarura igihe nyene gikwiye sawa mwamufashije okay sinzi rero duhereye nko kuri uyu murabona amahera twaziganije si menshi gose sinzi we washaka nkangahe turabona ayoba hari muyampaye nohera kwa iyo nyene ayo muhaye ayoba hari mu kigega sawa reka rero we kitugwa nk'ibihumbi bigera nka 30 kubera ko urabona ubu n'uwo arayashaka samira menshi mwamukoze bane kuba mwamukoze mukanya uracuza gusinya mugabo ntaco we nawe reka kitugwa ayasigaye uraca uza yasinyira mukanya yego n'ibintu abantu kugapaturo kugira ngo muzahabe mugira amanyanga neza twebwe yego yego nyakubahwa ni mwiza rwose arumva ibibazo by'abamwana no munsi tubikita birongera izina ryawe ni Kivumbuzi Marcelina Kivumbuzi ngo rero sinye wewe nahereye yego nyakubahwa natiri dududu sawa nawe dududu sinyahe dududu
murakoze gona hama rero tuzoca dusubira mu ngiza kugira ngo inyuma y'iminsi mikuru ce duhanura neza ce tugabura ubunya kwambara ko rero twashobora kubandanya mu bikorwa byacu bya misi yose uraziremerewe bose zakubwiye ko hajya kare inoti ndayirose reba ndagi agacupa agateri akadada iki uraza nzonyuka mamarotsa ewe aho burore sinzi n'umwana cyokeje w'imizi Ikibazo bandare bikizova Wewe. amera baguhaye ndabizi ko atakinzi bakoresha nibikura aha nisi y'umutwe wewe po abandi urakizova ego